Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru yibanda cane cane ku gateka k'azina muntu, biba biri kuvugwa mu cibano, biba biri kuvugwa kuri politike, biba biri kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse na vya bindi byose muba mwaranyagijwe turabitohoza amaze tukabaha ido n'ido. Nizere ko wowe ukurikira imboneshakure umunsi ku munsi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo uko zishijeho inkuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Tutatevye rero amakuru yacu tuyatangurire muri komine Butihinda. Buramatari Jean Claude Barutwanayo yaraye yanse kwakira ingabire yari yateguriwe. Ejo haheze twarabahaye inkuru y'ingene abanyagihugu bo muri komine Butihinda bariko baratozwa amafaranga yo kwakira Buramatari wa Muyinga Jean Claude Barutwanayo. Yari yaramutse abagendera. Imyidogo yari myinshi mu batangishwa ayo mahera. Inkuru twaravuze ko tuyirungikira Buramatari kandi turamusaba ko atohirahira ngo yakire izo ngabire abanyagihugu arongoye bakwa ku gahato. Ubutumwa bwaramushikiriye imbere yuko aja i Butihinda. Vyahavuye bigenda gute? Umunyagihugu w'i Butihinda yaraye atwandikiye ati: Mutama, Buramatari yarahageze. Nawe ubwiwe ntabyo yarazi, ahubwo yahavuye atanze itegeko ko twosubizwa amafaranga twasabwe kuko ngo ubwiwe arikwije. Tumubajije nimba bizokunda ko abanyagihugu basubizwa amafaranga yabo, uyu munyagihugu w'i Butihinda yatwishuye ati: Ego, uyu munsi bariko baragira lisite y'abayatoje, babazwe iyo yashizwe. Buramatari yabivuze ko mwamuterefonye aravuga ko atawe yatumye kumutoreza ayo kumwakira. Mbere impene n'inkoko byari byateguwe byo kumushikanira, yabibwiye ko atabyo akeneye. Mwubahwe by'ukuri mwaratuvugiye, ijwi ryarageze kubo ryategerezwa kugerako. Ntawo toshima ikintu Buramatari Jean Claude Barutwanayo yaraye akoze. Yagize kwanka ingabire z'impene n'inkoko yari ahawe. Yaravuze ko yikwije atabyo akeneye. Yongera arategeka ko abanyagihugu basubizwa amafaranga yabo batangishijwe ku ngufu. Abanyagihugu ntibakwiriye kuremerezwa imitwaro idasiguritse. Abategetsi ntibakwiriye kuba bazana amagi zana amasoro nk'uko byagenda ku bakoroni. Mbere igihugu kirakwiriye gushiraho itegeko ribuza kandi rihana kwanka ingabire abanyagihugu ngo nizo gutekerera abategetsi. Buramatari Jean Claude Barutwanayo niwubahwe ku iteka waraye wihaye. Ku batari bakurikiye inkuru twabashikirije ejo hashize, reka tubahe ido n'ido yuko byatanguye. Komine Butihinda, abanyagihugu baridogera amafaranga batozwa ngo niyo kwakira Buramatari Jean Claude Barutwanayo. Bitegekanijwe ko uno munsi Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo aza kugendera komine Butihinda. Mu kumwitegura, abategetsi b'iyo komine bamaze iminsi batoza amafaranga abanyagihugu. Abanyagihugu bo ntibatahura impamvu ingendo z'abategetsi zihinduka izo kubasahura muri kino gihe bugarijwe n'ubukene. Umwe mu banyagihugu b'i Butihinda yanditse ati: Ndakuramukije. Uyu kwandikiye ni umunyagihugu wo muri komine na zoni ya Butihinda y'intara ya Muyinga. Akumenyesha amakuru mutashoboye kumenya ku bijanye n'intwaro y'agahotoro, aho Buramatari wa Muyinga buca agendera iyo zone neza neza ku mutumba wa Ngara. Abanyagihugu badandaza basabwa amafaranga angana n'ibihumbi 5 yo kwakira uyu mutegetsi agatozwa ku ngufu atawuvuyemwo naho yoba awudandaza intore, mu gihe ubukene bwugarije abanyagihugu. Tukabona ko ari agahotoro gakomeye ku banyagihugu. Buramatari azohagendera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 3 kwezi kwa 4 umwaka w'2023. Abanyagihugu bikorera utwabo basabwa ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi, mu gihe inzara izura inzara mu gihugu. Ico abenegihugu twibaza ni impamvu aribo bisopa amafaranga yo kwakira umukuru mu gihe atana gatutu bazobatumiramwo ngo bifatanye nawe.
amatwi adusumira ngo abaturongoye bashaka kuzogura impene bazomutekerera, hamwe wumva ngo umutegetsi runaka yagendeye ahantu agabirwa ibyororwa kandi aba ari amafaranga aba yatojwe mu banyagihugu kw'itegeko atawuvuyemwo, ubishaka utabishaka, wanka wemera. Ikindi kidutangaza nuko amafaranga tuyaha umukuru w'umutumba atagitansi canke ikindi gipapuro aduhaye cemeza ko tuyamuhaye. Umuntu wese atanga uko nyine atanaho bakwanditse, atanico baguhaye cemeza ko uyatanze, kandi iryo ni itegeko rya chef de zone. Ugize urabaza bakubwira ngo telefona musitanteri agusigurire. Bino bibazo by'uyu munyagihugu biratomoye. Buramatari arafise amafaranga yo gukora ingendo z'akazi. Izo ngendo ntizikwiriye kuba umuzigo ku banyagihugu kandi baba baratanze amakori yavuyemwo amafaranga yo gutunganya ingendo za buramatari, imodoka agiramwo n'ibitoro anywesha. Ingabire zihabwa abategetsi mu ngendo bagira mu turere bajejwe n'ubwoko bw'ibiturire bihabwa abakuru ngo ntibakare, gutyo abatwara bo hasi bakikundwakaza ku babarongoye. Ikibazo umutegetsi wese ahawe izo ngabire akwiriye kubaza nico kumenya iyo izo ngabire zizananye. Turasabye ko buramatari Jean Claude Barutwanayo atohirahira ngo yemere ingabire yateguriwe ibutihinda kubera zivuye mu marira y'abanyagihugu baho. Buramatari nakoreshe fiche de mission yateguriwe n'igihugu, kanatsinda nayo yavuye mu bakori y'abanyagihugu, areke kubanunuza mu gihe bahanzwe n'ubukene. Turasabye umukuru w'igihugu ko yoshiraho itegeko ribuza bene izo ngabire. Buno butumwa turaza kuburungikira Jean Claude Barutwanayo. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wapyondaho kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Kandi kanya karibuze andi makuru turi kubatunganiriza musabwa nayo kuza kuyatega yombi kuko abahishiye byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.